uciye umugongo ntushaka no kumva na apere yiwanje kandi nanje ukace nkaho ukacivuga ati wakoreye Imana uje kwishuza ivyo watanze kuri eglise no pastor twumvikane kubera iki namwe tubakorera namwe iyo hageze muri nankana mutadukorera ntituri abantu nkamwe erega muri iyi si nta Yesu ahari après tout turi mu mubiri wewe umuntu yaragufashije nawe ageze muri nankana mufashe kubera iki murabagumu mudakunda gufasha abakirisu banyu nabo barabafashije mugowe sasa rero ewa naje tusura mu jene pratique yo gutangabira mu mashengero kubera kuva umenga pastor agufitiye ide kubera wamuhaye rindira aho rero natwe rero tureke kubaha ibyacu kubera iki birababaje rindira Imana ntayihari supporting a vision Imana bayaduhaye kubera iki namwe ko birivuga ngo dukundane kubera iki Imana itubwira no ntunjaniranye pastor Imana itubwira dukundane twebwe abakristo turakundana tugaca tubakorera tuba dukoreye Imana kubera iki natwe badutaye mwibarabara twabuze tuba kubera iki dushonje ubuzima bwanse kandi twabahereje ko ibintu byacu byose namwe mutagaruka mu biduhe nka kurya Imana uyiha nayo ikaguha je nimba ko abo onya bari bamwe mu abantu ho ruvuga ngo n'abapastori basambanya n'abakino bake kuko umuntu ashobora kurinda aja muri ministère publique kubavuge hakiri karari utanguye kuba protéger hakiri kare umuntu ashobora kuja muri ministère publique akagira n'abafolo ubundi ntibigoye wifata live kuri Facebook ntumuhemba ariko uri kuraraba abakorera Imana presque nka bose ntibakorera ubusa ntibakorera ubusa ariko ngaho rero kubera uri man of God ucunja muri Bible ukavuga ati n'abakera ibigira 10 wantumiye kwiki nimba ufise ibibazo n'inyishu wantumiye kwiki ndabizi ko uri kura ucunyishura niyo mpamvu uja kwishuza umuntu gusanga wayahaye umuntu umudadi muga nimba wayatanze kubera wizera ko Imana hari igihugu irakorera aho pastor rindira okay muri eglise yawe baratanga ikigira 10 n'amashikano birashika akaba hari baba yatanze kubera apara nk'ariko barafasha jewe baratanze kugira ngo bashigikire icimana ikwirakorera aho hantu iyo sengera bari yande sengera bari Imana yanditse kurinde comité executive no na assemblée générale tuze tuvuganisha ukuri tureke kubesha abantu sivyo isengero ntiyanditse ko kuri titre ngo ni Yesu Kristo umwana w'Imana cyangwa ngo ni y'Imana no yanditse ko ari pastor Jeje rusengero ni wewe Nikiza Jean pasteur apôtre mu bantera amabuye nawe pastor urimo je mvuga ibintu mbona je mureke kuza murangwanya je mvuga ivyo mbona n'ivyo nzi muri Bibiliya nkabona ni ibintu biri opposite bidasa biri au parallel ni bande ba prophète ngaha wovuga ati kweri bari mu mugambi w'Imana bavugana n'Imana bazana message ngaha bari ubu rero twongeye kugaruka namuzanye ngaha pastori mumenyereye nshwana mvuga nabi ko yamuha mwantutse amakomanteri biki ariko unarakijije singitukana ubu tugira tuyage na pastori neza benshi baramuzi reka nkwakire pasito merci Coco merci bidondorere ubabwire witwande ariko benshi barakuzi ndabizi so ni bon nitwa pasteur Nikiza Jean apôtre nabisubiyemwo apôtre ni prénom ntabwo ari titre ndi pasteur asanzwe hanyuma ndi umwanditsi w'ibitabo ndi umublogueur kuri sabania.bi ndongo ishira hamwe gitwa Lilo Flock Ministries ndubatse nubakaye na Ariel Trésor abana babiri Thais na Jewel Trésor ngeze ngaho koko urabivuze byose ura presentation ni atari ucu presenta n'abana n'umugore ntagire uzoza kukwitsitaza nasha navyo birukunda kuvuga ya makomantere ya mbe ndikingira hakiri kare none birashika bakakuziraga wewe pasito abakobwa bakaza canke abagore bakakuziraga tuvugana ukuri jewe imyaka 42
le pastorat ndayimazemo imyaka 13 umva ko nayigiyemo ndi jeune nta mundavye naco mbaye koko ejo mbaye yavura umuntu umupasitori atacubaye hari igihe ugenda kwigisha ahantu nyene mu kisati yo pastor Ikibaju ufise umugore nagira ibyo babikubwira ukiri siribatera n'ubu aha turi mu muji koko wowe bivana ingene ujera ivyo bintu abantu bakubwiye hari ukwandikira message nibuka kera natangiye gukoresha amarezo muri 2015 cyane narandunyika ama-audio benshi bari bazitwa weekly bread hanyuma rero hari umuntu wazibona kwandikiye inbox pastor ni sawa narumvise audio yawe nukuri nguma ndayisubizamwo ndayisubizagera akivuga gutyo ugacuvuga ati sha byaramufashije gahe pastor nushobora kwibaza ufise ijwi riri sexy ariko rero Bibiliya irabivuga neza je nta Bibiliya nzi cyane mugabo nibaza ko ari muri Timoteyo handitse ati umuntu kugira akorera Imana abafise umugore umwe nta hantu namwe handitse kuzokorera umujene hariyo yo nindi deba none gute mu pastori kwanza muri abajene je sinumva abantu bakorera Imana badafite nagiye muri pastora ndiko ndategura urubanza sinongo nari nubatse ndiko ndategura mariage mugabo Bible yerekana abantu qui étaient des pasteurs et qui n'étaient pas mariés par exemple Timoteyo yari umwigishwa wa Paulo kandi ntiyari yubatse warashaka yamuhereza gusupervisa amashengero arenga imwe nko muri Efeze yari nka ni Turkiya uno musi haba amashengero menshi niwe yasupervisa kandi yari umusore Paulo ubwiwe ntiyari yubatse none se oya none je rero hari gihe muri Bible bicanga hari gihe hazi ikintu hakaca hazi ikindi cyo gukuraho cakindi none hajya handitse ati umuntu azoba afise umugore umwe uzokorera umurimo w'Imana aho rero bashatse gutsindagira yuko arinze ari uwubatse ntaba afise abagore benshi mbwa ntibashatse kuvuga ngo umusore niyo umupasitori ahubwo nimba akwiye kuba umuntu mu kibano adafise intahe mbi yuko agendera mu bagore benshi none ba Paulo buriya ariko iyi revelation ntayo nari bwagire ba ijubu nyene ba Paulo ko atabagore bari bafise nta temptation wubatse zirahari koko utubatse zirahari ariko sico kimwe umusore aronderwa n'abakobwa akaronderwa n'abagore urumva kandi nyene uravyumva twambaye umubiri sivyo donc umubiri uramugora adafise umugore bica bigenda guta byansi ko yihangana kandi ariko akorera Imana abayuzuye mpamwe yera mu mutwe gushika ku maguru kwege vyanka ko yihangana uya bibaho none muga apare yaho abagabo bubatse niyo mbona basambana no gusumbya abapasto abaje yo nindusije mugabo no kubwira ko Paulo yari yubatse mugabo nibura ko kimwe mu bintu byamushoboza yari entouré n'abagabo oya urashaka hari abagore bamufasha ba Rudiya bande mugabo umuntu wese ubona yaba yubatse n'utubatse kwakorera Imana ukabona ari entouré n'igitsina gore gusa nafise un cercle des hommes donc à qui il est redevable iyo redevabilité il y a un cercle y'abagabo nkawe il est très très important so uravye mu byete vyura ko il y a une équipe des hommes of course hari abagore nka ba Ludia bakorana ba Priscilla mugabo ntikibuza yuko wabona yuko ari entouré par une équipe des hommes kandi ubona yuko ari redevable kuri boneza ko ari kimwe mu bintu bifasha umuntu gukorera Imana neza yaba yubatse cyangwa tubatse okay hanyuma rero umuntu avuze ati umukozi w'Imana between umukozi w'Imana n'umwana w'Imana bitandukaniye alors abakozi b'Imana n'abana b'Imana ariko abana b'Imana si bose abakozi b'Imana nisigure ntabwo Imana yogira umukozi wayo utamanje gucika icaremwe gisha tumvikana neza kuko Imana yoba yikunda niyo gutuma ugende kuyikorera ibintu izi ko bizohera iguturiye en enfer je crois que ituma abantu yabanje kuvyara ubwa kabiri
igahereza kameremere gashasha igahereza ubuzima bushasha ntibara batagatifu 100% tuba tubigarukako mugabo imanzi kabagira abashasha ikabaremwa mu mutima mushasha uranyumva abo rero bahindutse abana b'Imana bagaca bacika abakozi bayo mugabo hari abantu binjira mu bikorwa vy'Imana kubera bakunda ibikorwa mugabo batabanje kuba abana b'Imana je nimba ko abo onya bari bamwe mu babandi uhora uvuga ngo n'abapastori basambanya n'abakina kuko umuntu ashobora kurinda aja muri ministère publique kubavuge hakiri karari ko utanguye kuba protéger hakiri kare umuntu ashobora kuja muri ministère publique akagira n'abafolo ubundi ntibigoye wifata live kuri Facebook ubunye biroshe ko umuntu agira abantu bamukurikira publiquement ariko le miracle de la nouvelle naissance itaraba muri we nuko kuwe wovuga ati jewe ngira nisaze yo jere no urusengero rwanje ko kuzira ko ega bama bimpropose haje ebana hawo kwikomeza man ntobura nk'abantu ngasengani bagukurikira muga ikibazo waraciye ku musaraba warahuye na Yesu yarakugize icaremwe gisha yaraguhaye umutima musha mwaramenyanye kuko uri wa musaza uvuga ati je ne t'ai jamais connu sinigeze ndakumenya ivyo wakoze warabikoze ku izina ryanje mugabo je nawe turazinana ari hano twahuriye rero ubwambe nambere Imana ashobora kugira umukozi wayo utabanje kuba umwana wayo mugabo ariko mengo bawishize hasi wabaye umwana ukongera ukaba umukozi raba nko mu nzu ufise umukozi ntashobora gushika muri chambre ivo ariko umwana araza akidagadurwa uko ashaka inzu yose ariko umukozi abafise limite urakoze ikintu kinjohera nuko urafise abana yego babiri abana bakuze ndafise abana yego imfura yanje ngiye kuze 12 ndakuze nka gwawo mugabo muranda mutuma Taisi wanje ndamutuma nuje mungu wanje jiwere ndamutuma hari ibintu bakora bakankorera mugabo bakabikora nk'abana bo mu rugo rero iyo uri umukozi w'Imana yacitse umwana wayo ukora nk'umwana none urabona ibintu bya muhungu wawe umutuma akabikora nk'umwana bigatandukana nuko bari gutuma undi mukozi ukuye mu ibarabara rero si ukwimanura ahubwo abana bayo muri kwa gucika umwana w'Imana hariho kumvira ico umuvyeyi yakubwiye cose aha gutumye hose muga uyikora muri wa mutima uvuga ati siniko ndabikora kugira ngo nce amanota ankunde gusumba nka mwana je umwana wanje namubwira numviriza ibi ni wabikoze kugira ngo nshina gukunda gusumba ahubwo ubikora kuko usanzwe ukunzwe rero biba bitandukanye ariko umwana wawe abikora for free ntumuhembe ariko uri kuraraba abakorera Imana presque nka bose ntibakorera ubusa ntibakorera ubusa ariko ngaho rero kubera uri man of God ucinja muri Bible ukavuga ati n'abakera ibigira 10 ne wantumiye kwiki nimba ufise ibibazo n'inyisho wantumiye kwiki ndabizi ko uri kura ucunyishura mugabo normalement hariho n'abakorera ubusa ati ni bande bakorera Imana nyene bariho babandi badafise ama eglise hari abantu bakorera Imana badafise ama eglise kandi avuga ati ndakoze ndiko ndakora ivyiza njana abantu mu ijuru kandi ntampera nkene aha mwisi umuhaye sawo ariko atari obligatoire ariko mu masengero abari obligatoire bivuze neza koko abana banje baradukoreye surprise mu minsi heze dutashe dusanga bateguye une surprise icumba bacakije bakije amabuji bagize ibiki bateguye ibintu byinshi intebe nziza amasofa bayashize mu cumba baragira ibintu byinshi batwandikira ama lettre yo kudushimira no n'ingene ba pressing ngene tubitayeho n'ibikorwa vy'Imana nkora n'ingenda bikora n'ingene amemte ndabikora mugabo sinibagire kuba muhira umva turatangara twasokorora mosotsi cyasanga bakoresheje 30 milliards de poche bari bafise umwe wese yazanya yiwe neba yakuye ajya tubacorera hari ngaje kwa grand-père kwa papi akamuheza bitanu sanga bakoresheje 30,000 iyo nkuru je ndayitera inkuru kuba nari ndyohewe umuntu umwe aca antunikira ibihumbi wese no bivuga nk'amajana ngambwe ari byashwe miliyoni arambwira ati nukuri narabaye touché niyo ntayinge nabana bawe bakugiriye surprise ati ndagusaba ikintu kimwe uca ufata ibihumbi 30 ubibasubiza uwejeje uce wongera ufata izindi 30,000 uzibahe uce babwira uko mugansoro ngene yanyandikiye ati ubabwire ngo
iyo umuntu akoze igikorwa ciza ataco yiteze imana izomuhera niryo jambo urumva harimo abajambo biremenga aragongana hari impera y'imana mugabo iyiha abakora ataco biteze Uja chefati 50 none benshi abitwa ko bakorera imana baratwigisha mutangira imana izobaha umugisha ukajifata utwiwo twose ngo uri kuratangira imana sivyo hanyuma nawe hagira muri nankana sivyo ego warakoreye imana ariko après tout turabantu ukasanga naragukoreye ibidonko narakugiriye neza ufise abana narabigishije nawe narakwambitse narakugaburiye narakugira amastoke narakurihiye inzu nanje rero ndashitse muri nankana ushimpa umugongo ntushaka no kumva na apere yiwanje kandi nanje ukace nkaho ukacivuga ati wakoreye imana uje kwishuza ivyo watanze kuri eglise no pastor twumvikane kubera iki namwe tubakorera namwe iyo hageze muri nankana mutadukorera ntitura abantu nkamwe erega muri iyi si nta Yesu ahari après tout turi mu mubiri wewe umuntu yaragufashije nawe ageze muri nankana mufashe kubera iki murabagumu mudakunda gufasha abakirisu banyu nabo barabafashije mugowe sasa rero nahaje tusura mu jene na pratique yo gutangabira mu mashengero kubera kuva umenga pastor agufitiye ide kubera wamuhaye rindira aho rero natwe rero tureke kubaha ibyacu kubera iki birababaje rindira imana ntayihari supporting the vision imana bayaduhaye kubera iki namwe ko birivuga ngo dukundane kubera iki imana itubwira no ntunjaniranye pastor imana itubwira dukundane twebwe abakristo turakundana tugaca tubakorera tuba dukoreye imana kubera iki natwe badutaye mwibarabara twabuze tuba kubera iki dushonje ubuzima bwanse kandi twabahereje ko ibintu byacu byose namwe mutagaruka mu biduhe nka kurya imana uyiha nayo ikaguha imana turayiha nayo ikaduha je urumva sinovugira pastori bose ubwo je sinzi kuko mashengero yose mugabo ko ndakubwira ikintu kimwe wewe nyimba utanga muri eglise munyuma nawe ukagira ikibazo ico gije kuvuga ikibazo kuri eglise tugitreta mu yandi maka umwana wawe umviriza mbewe kijya gihe tubaha ko muvuga ngo ngo muri badadi wowe ushobora kuba udafise umudadi niyo mpamvu uja kwishuza umuntu gusanga we yahaye umuntu umudadi muga nyimba wayatanze kubera wizera ko imana hari igihugu irakorera aho pastor rindira okay muri eglise yawe baratanga ikigira 10 n'amashikano birashika akaba hari bayatanze kubera apana nka ariko barafasha jewe barayatanze kugira ngo bashigikire icimana yukwirakorera aho hantu iyo sengera bari yande sengera bari imana yanditse kurinde comité executive no na assemblée générale tuze tuvuganisha ukuri tureke kubesha abantu sivyo isengero ntiyanditse ko kuri titre ngo ni Yesu Kristo umwana w'Imana cyangwa ngo ni y'Imana no yanditse ko ari pastor jeje urusengero ni wewe Nikiza Jean pasteur apotre sivyo byage no gucanganya rero apotre pasteur urumva urumva sawa tubandanye hageze imirimo mvuze ati ndatanga urushengero urose abakristo urazi barya abakristo bagufasha avant ukiri hasi atacurije barya rero nibo mukunda kwibagira urumva umaze kuronka ukuzanira tuvuge yahora guha abahora bakugura nka costume ya 500,000 uronse ukugura ya 5 millions ya 2 millions uri kurumva uronse umuntu haguha imodoka babandi bahasi mwatanguranye ucubibagira kubera ntibafise byinshi baguha bari abaguhaye byinshi kubera basanze uruwo kubera babandi batoyi sivyo kubera iki rero hageze muri nankana rindira batuheze mudashobora kuvuga ati uyu muntu yabaye umuntu wanje yabaye reka toreke n'ivyo badadi yabaye umukristo wanje w'umwizigirwa kuko umuntu aguhaye aho urara heza akakwambika neza akakugaburira mukaja urana vyandi mwigisha n'inguvu mufise utuguvu mwari inkoko sivyo n'amapoaso byose mumeze neza rindira je mvuga ivyo nabayemo kandi mbona biba no ku bandi bose sivyo rero nshaka uduha umuco
kubera iki tubakorera ego data wanje ni Imana turiko turakorera kubera iki bihindukiye namwe mudakorera iyo Mana muze mudukorere natwe ntituba turiko turabishuza ariko ukemera umuntu akarara mu ikanevu ukemera umuntu agakubitikana n'inzara ukemera abana bakabirukana mu ishure kubera minervare mwebwe twarabarihira minervare y'abana banyu twebwe mukatureka tugapfa nabi mubishoboye kandi Imana yarabahezagiye duha umuco mbo nta nyisho zibiri kandi zose urinze ziheze ndabizi ko uzi ivyanditse umugabo ngaho turi muri Bible turi mu mubiri ngaho ubwa mbere je regrette abapastori bafata minenegwe abakirisu bazi neza ko abo bantu ils se sont investis mu buzima bw'iryo shengero no muri vya bihe vya mbere vyari bigoye urantahura gakoko jewe ibintu ndabimazemo imyaka myinshi ndakubwiza ukuri ndabimazemo nk'imyaka 30 ndi mu bintu vy'Imana ko nakijwe à 14 ans ivyo vuze ndamaze kubibona ndamaze kubona ishengero ritangura umuntu akazana même ses propres instruments kuye muhira akazitanga ngo eglise zikoresha ndaze kubona abantu batanga imiduga ama parcelle bigahera nabi umupastor akavuga ati nibiki nitoreye kubera haje les gros poissons uko gihaza les gros poissons mani babandi bagusinyira sheko avuga ati wewe ni wewe mukiriso rero ku ruhande rumwe gakogo je sindabiharira yuko hari ibintu uvuga bijanye na realite y'ibintu biba mu mashengero nga unyemerere cinongera ko amajambo abiri koko unyemerere cinongera ko amajambo abiri ubwa mbere igituma ivyo bintu bitsitaza cane iyo ushitse mu mbombane ryashengero witangira naryo ntiri kwitangire igituma bibabaza cane biravana n'ingene n'umuco usanzwe uhari aho hantu kubijanye n'ingene tubona abakozi b'Imana ngira mvuga ibintu bibiri sampeze ndagusubiza microphone ubwa mbere habyo twita culte de personnalité zigwiriye mu bihugu mu masecte haba ino canke hanze mugabo biragwiriye muri Afrika culte de personnalité ni vya bindi urabona kera umuntu yabigihanga kugira ngo bamubona nk'Imana culte de personnalité zarabaho mu manku tuvuge nko mu mareta les états totalitaires nka Staline Mao Tse-tung Hitler hano ari abadictateur culte de personnalité zirabaho mu masecte aho umuntu umwe avuze ati nimujyame mwese muca muryama culte de personnalité ni gihe uja ahantu peu importe abantu bose bariko baracontribuer aho hantu bariko barakora Imana aho hantu wewe ubona umuntu umwe gusa ico gihe rero no gutanga kwawe ntubutanze muri eglise kubera hariho culte de personnalité iri mu mashengero yacu la personne la plus charismatique ari ngaho imbere wa wundi yadahagurutse ngo avuge peu importe vyabaye mu ishengero menga Imana ntiyavuze ntaciri kwirakora maka haguruka avuge ujya ni ubona umenga ni wagufitiye ideni ko niwe wahaye watanze muri wa mutima wa culte de personnalité niyo mpamvu iyo ishengero ryagushigikiye ubona uhemukiwe n'ujya muntu urongera nsubiremo nidutanga ndazuvuga ngo urumva ngo ishengero rigira umuntu ariserukiye ndasubiyemo umuntu atanga iyo umuntu atangiye ahantu hasenga umuntu mumbabarire hasengwa umuntu niwe azoza kwishuza igihe azoburanirwa mugihe umuntu atanze avuga ati nukuri hano hantu birandyohera gushira amafaranga yanje ahantu aba prostitute baza bagakirizwa ahantu imborerwa ziza zikabohokera ahantu abantu bagwaye badimwe baza bakabohokera nayo dutamukabare nayo ntamukabare narayatanga umuriyoni ukaribwa amashampanya kugurugwa miliyoni 5 zikaba ziragiye gushira miliyoni 3 hano hantu habaho transformation spirituelle morale sociale numva yuko nahatakiri ikintu noronka de retour birampereza sentiment de satisfaction kubera je crois mu biriko birabera hano hantu ivyo onye tu ne le regretteras jamais iyo naho bishituka ja mbombane uragenda ukabwira Imana nibuka umuntu witwa Hezekiya umwami mu prophète Isaya aje kumbwira ati tegura ivyo byose ugira upfe utagikiza acabwira ujya mu prophète ati mu mwanya mutonya acaja gusenga ntiyafashe ujya mu prophète ati Mana uranzi tu sais ce que j'ai fait
urazi ngene nakuyeho ibigirwamana vyasengwa mu bw'Isirayeli, urazi ngene ntigeze nikomprometa n'ikintu na kimwe, mana vy'ukuri mfe. Burya afata Imana aba ariyo yishuza, hanyuma Imana mwimwongera imyaka 15 yo kubaho. Iyo watanze muri uwo mutima bigashika ukaja mu mbombane, ivyizigiro vyawe ntibiba kuri urya muntu wateje imbere ministere yiwe, usubira kuri ya Mana nyene bati Mana ndazi kutagira ideni, Mana ndazi kunyitayeho, ibi sinabitanze nk'uri kuracira muri banke ngo nje gutora amayentere, kuko nidutanga nk'abashira ahantu muri banke tuzivuga ngo Mana ngo vyabintu. Uremera ko turabana b'abantu? Uremera malgré tout ko turabana b'abantu? Sawa, turabana b'abantu. None nkahajya mwe mwugura urusengero mukaca muvuga ati dutange, tukaca tubabwira ati Imana irishoboye, Imana sinkene, nize namwe ibibakore bijya twari gukora. Urumva, Imana nize ibibakore kuko muri abakozi bayo ntiyobamara amazi, kubera iki twa tuca twitanga, kandi Imana ishoboye kubakororera amafaranga, kuba ivyo mushaka byose ikabikora, kuko Imana nta na kimwe dashoboye. Irinda guca muri twebwe. N'ubu ndacari kuri ca kibazo, kuko Imana ica muri twebwe tukabakorera, tugakorera n'urushengero, rega dukorera urushengero tuba tuko dukorera abakozi b'Imana. Sivyo? Kubera iki namwe itoraba mu buryo buke abantu baba bafise, ugasanga umukene tujya twose ahembwa akoreye atuzaniye mu rusengero. Kubera iki Imana itogira ikigongo? Aho ni Imana itagira rero ikigongo. Iragifise kubera naho bajya abantu boguhemukira. Rindira. Imana ishoboguhezagiramwo bidaciye hahandi nyene watanga amahera koko. Nikanga Imana maze guhezagira idakoresheje hahandi washira amahera. Barantaye bose, urana bose. Na telefone kandi sinzoreka kubivuga. Elisha Muriri si prophète, asanze benshi ariko abagira. Benshi barabivuze mu makomantere ko ariko abagira. Hariho abantu rero nk'abajya ntibasengera umuntu atacumuha. Je yambwiye ati ndamurungikira amahera, ndavuga ndamagufa yumye. Uwo muhera Elisha Muriri kandi umugenzi wa papa wanje mu mpwe mujya bajya twita ngo ba papa. Urumva, yarantaye n'uwo mugenzi wiwe aranse kunsenga, nkeneye juste amasengesho, kuko hari gihe ugera ahantu pastor ukumva atari isengesho, utabona imbere, utabona inyuma, utabona ku ruhande. Amaze kumbwira ngo ndungikira, arandungikira ari muri Tanzania, manini mehonda yarungikako. Yansabye 500,000 kugira gusengera, kugira nsengere. Ntabigira jeje nyene aba bose, abantu bose. Iyo niko sajyo nako nabo muyatanga, ivyo ntibiri biblique honyine, bamumenye ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu namampanura abantu basome Bible. Jewe ico gihe nace ryaje mbahejeje kuvuga, nacenja mu cumba ndaririra Imana pe, ndavuga ati Mana ni wewe wenyene usiga. Ibuka ingene nubatse urusengero rwawe, ibuka ingene nagaburiye abakozi bawe, ibuka ingene nabambize, ndayibwira vyose. Ra umwana wanje ntari kariga, ibuka ingene nigishije abana b'abakozi bawe, ndakwinginze untabare. Imana icikora ku muntu ari burayi, twaherukana kera ni acara Imana ntabara icire kuri ya muntu wiburandungikira amahera. Cirenca ndatangura kugira gutangura ubuzima. Urumva, ivyo uvuze nivyo dushavura ufitiye Elijah lihe ko Imana yarakwishuye kwegumana kango rero mfise niki. Jewe ndaganira n'abakristo benshi nkasanga biri abariko bacamo nivyo nanje naciyemo, nkavuga none kubera iki ibi bintu kugira bize bihere. Sivyo, abakristo bagira ubwenge, erega namume ngo murabarozi. Je namvuga ko murabarozi, mufise akarimi karyoshe. Urumva, kuburya pastor avuze ikintu umukirisi bana ayumva ko ari 100%, na kandi kakarasyo azosumira abana akaraza mu isengero. Oya, urumva rero je namvuga bagira ubwenge, kubera ego gutanga ni vyiza, ariko kuca wiheba wese n'abana wavye ukabibagira ngo ni kwa ngo tuko dukorera Imana. That is wrong. It is wrong. Urumva rero aho turagitahuranye. Ashapuri rifo turahuje koko. Sawa, reka renda kubaza ikindi kibazo. Iyo uvuze pastor, ukavuga apotre, ukavuga bishop, ukavuga undi ni umu evangelist, abo bose bakorera Imana. None difference iza kubatandukanya ayo matitre ni yahe? Ikindi kintu naco, mbere hahora abapastori benshi kuvuga ngo pastori nakapasa, ubu witwa umupastori nkuko kwiwawe ucumenga urasuzuguritse. Nega pastori gasanzwe vuga ndavyemera. Bakunda kwiha amatitre y'abapotre, abaprofete,
none je nshaka utwereke difference iri muri abo bantu apotre pasiteri profete bishop evangeliste batandukaniye he ko bose bahurira muri bible none batandukaniye ndashaka ko ikibazo kigira ikindi kiganiro koko ico je kiganiro nshaka uduha umuco haje duha umuco kuko barabara ico kizokuvuna ico apana ico kibazo ico yindira tuvuganisha ukuri biraducanga twese hariho profete hariho bishop kandi hariho ubuzi buranatandukanye urumva je rero nshaka nk'umukozi w'Imana uzi byinshi kunsumvye udusigurire ingene bitandukanye ayo matitre ingene atandukanye nico bajejwe bose bara iyo umuntu yiswe mu bishop nta muntu ashoka kenshi ni titre akunda guhereza umuntu amaze igihe kirekire mu pastor kamere kuri ivyo bibiri mu pastor no mu bishop umuntu bakimwohodona nka je banyohodonye naho imyaka nakoze igipastori ntari ordonné mugabo je banyohodonye muri 2018 wari bishop oya ni banyohodonye ku pastori wari mu Kristo sanze oya reka no kuje naciye muri byose nawe mu evangeliste nabaye umuki mugabo je kuvuga ko iyo bakugize baguhaye ordination pastorale iri publique paravya ndi umuntu yaduka ndabaye pastor ucara we exercice kindi gihe gitari gitonya hagera ahantu uba nk'imboneza ku bandi bapastori bato baduka mu nyuma hakaro jewe amashengero yashatse kuhuduna guhezagira abapastori bangira bati abantu ntitwabahezagira batigishijwe uza kutwigishiriza abapastori turafise ordination je ndabikora ndategura amaseminaire nkigisha abapastori bariko barategurirwa kuba abapastori mu buryo bwa ordination iyo umuntu uramaze imyaka myinshi mu gipastori ku buryo akurira abandi bapastori kenshi acaba ordonné kuba umubishop hari igihe bamwita révérend pasteur kubera révérend ni umusenior umupastori w'umusenior novuga nti asupervise abandi bapastori alors ico gihe umuntu nta muntu yaduka ubwo nyene ngo uno musi wawe pastori umwaka uza ngo uri bishop impamvu ura dufise bishop Manase bishop Rutayisire bamuhezagiye babeze jo bundi Dieudonné Oasis bamuhezagiye jo bundi Mbayahaga bamuhezagiye jo bundi donc ndashaka guharura aba bishop bari ngaha anye nkabaharura ku mazina nabitahoye kubera hari ico kintu ca seniorité sivyo kandi ufise abandi ba pastori ukuriye nawe ukurikirana ivyo bibiri nta kibazo turengana umu evangeliste ni umuntu ya ikibanza ciwe ahanini ni nyuma y'ishengero Jesse nemera abo umuntu bazaga ku mu evangeliste ukagumubona sirikira yiri guhajya ku rusengero n'umuntu afise le don aje kwigisha mu ibarabara mu misozi n'abantu bo hanze akavuga ururimi rwabo ntuza kubabwira ibintu vy'igikizwa murabona aje abantu basemerera mu ibarabara ukumva ko kwisha amatereme y'igiporoti man ivyo biteme ko bavuga aba bantu bari mu ibarabara ko bavyumva koresha amajambo ari simple amajambo asanzwe naho rankunda ndumugenzi wa Big Zoe kera bagikora kuri beat sinzi ko bayihagaritse barashira amabafu yajya anye nibuka tuza ngaha anye kuri terrain ya basket ngaho onye petit frère wanje arabikora El Malakai no rappeur akora evangelisation babizwe babikora neza ndabikunda donc ni kuvuga ko urasoka hanze mugabo ukwiye kubihezagira kubera ifo ko na wewe uregwa ukurikira wingene uriko urakoresheje kugwa hanze mu bantu badakijijwe uwo muntu aba ari umu evangeliste gushikaho ni sawa gakoko bandanya ndazi ngo hano ufise ni profete na apote oya bose niyo mpamvu nabizanye abo rero mugabo kubera aribo bareba bipose binini voilà umu apotre rero n'umuntu ndasubiyemo apotre bisobanurwa envoyé alors envoyé où alors umu evangeliste avuga ubutumwa mu bantu basangiye imico basangiye akaranga ababanyi mu quartier ariko un apôtre contrairement n'ibintu abantu bita ngaha anye n'umuntu aba yarungitswe mu bundi bwoko bufise yindi mico butarashikirwa n'ubutumwa bwiza atanashengero na rimwe riraho hantu atana bible ira orangana arindindire aho hantu atana bible iraho hantu agatanguza igikorwa a zero aho novuga abantu nkabaha
aho nyene aryuguruye ishengero ararigumamo canke acasohoka akariha abandi aca manza akarera abantu bari aho nyene ko tuvuga nk'unye twaba twavuze haramoko ari ngaha muri Sud Sudan wowe uzi ko abantu ngaha muri Congo abapigme bo ngaha anye muri Congo muri forêt équatoriale ntibazimana gatonya ndafise abakongomani bariyo dushigikira tugatera intege umviriza na za South Africa hose uravyumva umwapotre si umuntu aguma agendagenda ngahe n'amakoti avuga ngo je ni umwapotre n'umuntu agenda mu bantu batarashikira tuvugere aba bapotre ngaha bose nta numwe muzima arimo jewe nta numwe nemera none ndakubeshe kigacuti yaje ndakubwiza ukuri sinzi wewe byo wizera alors wariko uravuga ngo aca bandanya ni kuvuga ko aca shinga ishengero gushikaho abo bantu bo muri iyo mico biapropria uburongozi bw'iryo shengero rikabishengero riri indigene riri autochtone agaca abaze kubona ko abantu bo ngaho nyene bamaze gukura bashobora kwirongora bonyene aca agenda akabandanya akarondera ahandi hantu none muri abo bantu bose umva bitwa ngaha apotre uzameze gutyo bose ni fake nabivuze hanyuma naniyo umuvugishwa alors le don ya prophétie ni don Paul arabivuga muri Korinto ni don yankuraje abantu ikomeza abantu rimwe namwe hakabaho guprediza l'avenir ibankuraje gute ni kuvuga ko nk'akarero Paul aravuga ati nihagira umuntu aza mu ikoraniro iwanyu hanyuma agaca ivyaha vyiwe Imana ikabigaragaza aho hantu azokumva ko aho hantu Imana ihari par exemple le don de discerner ibintu vyihishije by'ubuzima bw'abantu le don de discerner ikibazo kibabaje umuntu kimuteye ubwoba ariko ukamuzanira une parole imwankuraje ko Imana iri kumwe nawe le don yo kumwankuraje nubwo wafise sur l'avenir uravyumva le don yo kumubwira icakana kanyegeje mu buzima bwiwe atarigira yatura uravyumva le don yo kumuhereza la sagesse iyo ari mu mbumba natazi ingingo ibereye akwiye gufata ariko ibyo byose akabikora yishimikira ijambo ry'Imana nagira aba prophète n'abantu bazana message y'ibintu bigiye kuba ariko bitaraba alors kugira abantu bamenye ingene bavyitwaramo twaba twasubiyemwo yuko prédire l'avenir naka aspect gato nakagize umuvugishwa simpaka umuvugishwa yerekwe kazoza reka dusubire muri Bible twifashishe Bible gato muri Bible hariyo ba Mose hariyo ba Dawidi sivyo hariho n'abandi ba prophète batandukanye mugabo kugira uribuka reka tuje kwa Yosefu yari mu prophète turavyemeranye yarerekwa akajija kubwira umwami ibintu bigiye kuba uravyibuka ntarinze kuja ku mirongo ngo nsigure hanyuma umwami akaca avuga ati reka rero twisuganye kugira inzara ntizidushikire tugire dushire mu ibigega vyuzure ariko yaba Yosefu Imana itamuciyemo igihugu cari gukubitika n'inzara iyo abahatari umuprofete umuvugishwa igihugu cari gupfa n'inzara bagapfa bagaherengetera ariko jewe conzi mu buzima na Bible vyonzi sinzi vyinshi ariko vyonzi muri Bibiliya abaprofete bamyeho kandi umuprofete n'umuntu azana message ata muntu numwe ayizi uw'Imana irungika kugira bategure ibigiye kuza nyimba vyari bibi babe barategura imitego none abaprofete bo ngahi Burundi reka twifashisha i Burundi hariho umuprofete uvuga ati kweri je ko mvuga ko mu ntera amabuye mu bantera amabuye nawe pastor imwo je mvuga ibintu mbona je mureke kuza murangwanya je mvuga ivyo mbona n'ivyo nzi muri Bibiliya nkabona ni ibintu biri opposite bidasa biri parallel ni bande ba prophète ngaha wovuga ati kweri bari mu mugambi w'Imana bavugana n'Imana bazana message ngaha bariho wewe wadefishije ubuvugishwa sivyo ufata karero ka Yosefu none bavugishwa mu masengero gusa oya tugende buhoro ariko ndavuga yuko mu bisanzwe hari abaprofete babayeho batarinda guhabwa amavision maremare mbere Yesu yavuze ko Yohana umubatizi abasumba bose mu zino rya kera ariko nta mavision yaronka
ahubwo yazana ijambo ry'Imana akajya aplika mu buzima bw'abantu no mu byo ariko baracamwe ati Mose yavuze ukuntu ngo nimwitondere ibyo none raba ivyo mubayemo akabakarira agatumbereza ijambo ry'Imana mu circumstances y'abantu ivyo n'umupastori n'umu evangeliste yobikora profete n'umuntu azana message none iyo message je ndazi ko nsomvye ivyanditse iyo message rega uri kunjana hatari iyo message ni Bibiliya kandi yaranditswe none reka nkubwire reka ndakora none profete azana ijambo rishasha ritanditse muri Bibiliya aho muri Egiputa Yosefu ntiyari gutabara Egiputa urazi ko ariyo yatabaye Egiputa kuko ubuvugishwa bwiwe kubwa profesi yiwe ego no Imana yahishura amabanga yarahishuye Daniel jeje nyene mugaya urana pastor je mugaya jewe nderekwa n'ukuri oya n'ukuri ko Imana je nderekwa urabona ariko nkaca ntangazo urazi ko ari n'abapfumu berekwa oya hasibyo je kuvuga ibintu bigiye kuba vyonyene ntibihagije ngo umuntu yacu yasambutse ari je Imana yavyeretse nari nkera umwana mugakiza reka ndaguha karorero kuvuga l'avenir sivyo bavyerekana ko umuntu amuvugisha rero hariho profete je iconzi profete atandukanye nabo bose we azana ama message pe sivyo afatiye kuri Bibiliya afatiye ijambo ry'Imana afatiye kuri Bibiliya ariko n'ivyabona hanyuma akabitumbereza ku ma circumstances y'abantu rimwe na rimwe ugasanga izo circumstances nta bantu bari bazizi aha turi mu gihugu cy'u Burundi sivyo nk'ubu tuvuge nk'inzara igiye gutera sawa oya kadufate hari umuntu akunda kuza muri life center keshi yitwa El Hadji Diallo sivyo muri yindwi nyene yanditse kuri mur yiwe ya Facebook atanga ubuvugishwa ku Burundi avuga yuko igihe c'amarira giheze igihe ca misère giheze hagiye kuza igihe ca misère yaratanze umwanya avuga ati yavuze ati ubuvugishwa si bwa bundi ngo buzoshika ngo butevye muno mwanya nyene les signes z'uko Burundi bwangenderewe na miséricorde zatanguye nta mwaka yavuze ati vyatangwa les signes yuko hagiye kubaho un bouleversement kandi ni positif mu Burundi les signes zatanguye kubonekana ntibizoshika bitevye okay aho nyene nyembe yavuze gutyo nanje cansubira muri Bibiliya Yosefu yabwiye umwami ati mu myaka indwi sivyo hazoba hari ibi urumva mu yindi myaka mu yindi ndwi nyene canke 3 sindavyibuka neza yatanze ikiringo ntabanduka umuvugisho wa vrai atanga ikiringo kandi kijya kiringo bikorana na burya bu profesi aba yaravuye general oya ku generalize ivyo twarabihimbye kuko bagwaye imigo baragwaye nta ba profeti ngaha dufise ntabo jewe muzoshake mu ntera amabuye canke mu giriki uremera ko uri mu profeti je sindi mu profeti mugaji yo neretswe nderekwa uri kurumva kubera ikibo baterekwa vyitwa ko bagoma imbere y'Imana je mu mpora mama wanje ngo ndinywera n'agacupa niko bakunda kumbwira ngo nta muntu yerekwa anywa gacupa ariko je nderekwa ngo ntimukabaregwe vino nguzure mwe muyera swivuga ariko rero no hariho n'ahandi muri Paulo bavuga ngo anywe utuyoga kugira mu nda hamererwe neza kwejo gihe alcool yafatwa nka medicine none ubu imiti niuzuye kuri pharmacie hari muri premier siècle ica urazi ko harimo ari ama produits chimiques ari ica ariko unyoya ka vin uri kurivura kubera ingwara ico nkunda benshi utawaborewe uri kurivura aba pastor bagenzi bawe benshi baranywa utuvinyo baranywa rero mu vinyo n'inzoga na Amstel canke na Heineken sinzi aho bitandukaniye urumva je nzi ko inzoga n'inzoga muga muca muvyeza ngo imivinyo mukayo ngo na kavin kandi yambi niyiboreza ahubwo no gusumbya n'ibiyeri ukuzura mwe muyera wuzuye na Heineken jewe naravuze ko nari mfise abagenzi ba profeta ba pastor twasanga inzoga bakanywa Guinness nana Guinness ngene ziboreza bakaca baje kuvuga ubutumwa bakerekwa je ndiko ndaraba gutya kuri kamera ndabona ati uyu muntu ni muzima canke ari kavuga ibirofu urumva kubera ndafise experience okay twagiye mu ncamake turumvikanye nta buvugisho buhari ngahi Burundi n'abavugisha indira n'abavugisha ntitubabona benshi sivyo n'abahari kandi kenshi usanga umuprofete wa vrai
ari umuntu asanzwe cyane nibyo nariko ndavuga urumva no muri eglise urumva turavyumvikanye ntaga rajya ngo ujye mu ngo ni prophète na sawa n'umuntu exercice ico ntibaze basubire kuntuka ntimuzosubire kuntuka ngo mandiko ndabavuga tugende kuri iki kibazo kindi ico kibazo kirakuraba nawe kuko warigeze kukintukira kuri rezo sociaux aferi na kwa ndefu sasa umviriza rero yaha turiko turigishanya n'abantu bumve hariho abatabizi iyo abapasitori cyangwa umupasitori whatever mu prophet akorera Imana bishitse agasambana n'umukobwa canke n'umugore igihe cyose muca muvuga yuko nawe niko wabisiguye ngo nitwe twabagwishije sivyo ubivuga ko kico kintu arumva nabivuze oya shaka tubisigure kuri koko impaya wowe ubivuga ko iki byo ndavuze oya naje ndabikubajije bigenda gute umukiriso canke umugore umukobwa akagusha pasitori afise bibiliya mu mutwe azi ko gusambana ari kizira wewe ubivuga ko iki tonke nk'umukozi w'Imana wa vrai abapasitori je mu bintu nankaga koko sinkunda umuntu afata igicumuro kimwe akacereva hejuru y'ibicumuro byose haba kosa menshi abapasitori bakora barasaba amadeni ku bakirisu ntibayasubize bashobora guteranya imiryango biciye no mu buvugisho ngo ni naka yakuroze ngo Imana yambwiye ngo ni naka kwanga rero ubusambanyi ko umupasitori ushobora gushaka sambana biri muri bimwe mu vyaha umuntu ashobora gukora kandi ari mwibango mbega birafise amakonsekanse mabi mu buzima bw'abantu ndazi abapasitori baheraniye abakirisu babo amahera atagira uko angana maze kuyabasubiza kandi bayabahaye avec beaucoup de confiance ati pastori ankopesheje miliyoni 10 yumva azozinsubiza ndazi amakosa menshi uko uba muri position de leadership icyaha cyose ukora kira affecting ubuzima bw'abantu uranyumva koko rero je gasija ngaho ngo ndebate ku cyaha cy'ubusambanyi niko ko any sin pastori akora ari muri position ya leadership iragira amakosa kandi ari désastreuse mu buzima bw'abantu uko duga muri responsabilité niko icyaha ukoze kigira ama effet menshi destructeur mu buzima bw'abantu alors jewe nk'umupastori je regrette ahantu hose amakosa twakoze tutigeze twiyumvira ku buzima bw'abantu turongoye n'inkurikizi bizobagirako si ubusambanyi gusa n'ivyo bindi byose navuze ico mfatiye ku busambanyi kubera nico kintu gishushe nico cagishushe cyane ubu bariko barisambanya basha n'amavideo n'abakobwa bariko barasamba n'umukozi w'Imana bakisanga kuri rezo sociaux uri kurumva est-ce cha kibazo canje ko muvuga ngo nitwe tubasambanya kweri pastori nukuri kw'Imana uharige usanga umugore atazi bibiliya sivyo avuga ati ni juste faire amour urumva akumva ati ni normal ariko pastor abyigisha mu isengero niyo mwanca ngaruka kubera iki muturaga ibyabananiye mwebwe izo nguvu mwebwe mudafise ari mu mwatwitangiye imbere twe tuzozikura hehe uraziga koko muri Actes des Apôtres igihe mwe yari ari très actif mu ishengero iyo umuntu yakora nk'icyaha cyo kubesha nka Ananiya na Safira bakaza kubesha ngo twagurije parcela twegushije autant d'argent ngo turayazanye ngo imbere y'ibirenge by'abakozi b'Imana ngo muyashire hamwe n'ayandi mahera y'ishengero hanyuma ngo tuyagabure umwe wese uko akenye Petero ati by'ukuri nayanyene mwagurishije ati nukuri nivyo ati madame siranyene twagurishije madame atego mwe yari yaciye abicira ngaho nyene aho tumuzo rishasha Imana nticicira ubu unye oya hari muzo rishasha mugabo sijakera oya bavuga ubu unye oya rindi ariko Imana irikira bagaragaza shatse kuvuga iki rero muri no bihe vyacu kubera yaba bakiriso amashengero yashuzuyemwe abantu baza mugabo arabapagani egakira mu ishengero ry'igihe ca mbere n'igihe umukristo ashatse gukora akantu kangana gutya kubera Imana yari kwirakorera aho hantu umuriro wa mwemuyera waragaragaza ibyaha by'abantu bikaja kumugaragara ariko uno munsi kubera amashengero yacu arimwe abantu b'abanyedini arimwe abantu batigeze bahura n'Imana rero nuje ngo n'umukiriso ntaba ari n'umukiriso wowe yumvira ngo kurafasha umukiriso kumbe n'umupagani yiberengaho onye nshatse kuvuga iki ibyaha by'ubusambanyi
ntibigwizwa gusa n'abapasitori basambanya abakiristo, biranagwizwa n'amashengero yacu yuzuyemwo abapagani. Uranyumva? ariko ico nzi uko ishengero rigwiramwo abantu b'abanyamubiri niko n'ubusambanyi bugwira aho hantu. ariko mutwigisha dusubire inyuma, mutwigisha mu isengero yuko ari nko mu bitaro haje abagwaye gusa atabakomeye bahari. Nyimba abo bapagani bahaza baje kugira mu baho ubutumwa bakizwe, sivyo? Ntimutwigisha ko ari nko mwisenge nko mwisoko mu kwa muganga plutôt, sivyo? Urumva ça veut dire abari mwisengero bose baza bagwaye, abantu babakiza rero ni mwebwe. Rero wewe ari we wari kukiza umuntu agwaye, ahubwo ukaca umuhohoshora ukamwica ukamuhohoshora. Sinumva iryo juru turiko turavuga abantu bazorijamwo abaribo. Okay. Chaque pasteur, chaque pasteur est un être humain. Elle a traversé les moments de haut et de bas nk'umuntu wari we wese. Iyo bihuriranye muri ayo mama we de faiblesse, ari kumwe n'umukirisu nawe nyine ari faible, hashakwaho ubusambanyi. None aba faible gute? Kandi ari wajeje intama, akaca yica intama kandi ari wa mwungari wiwe. Sinavuze ko akora ikintu ciza, navuze yuko kubera amashengero yuzuye nk'abantu b'abanyamubiri, wowe ukubera arabare wamuyurika mu bapasitori. Kubera urazi impamvu kubera ishengero ryuzuyemwo abantu b'abanyamubiri, ugira gutyo ukabona abakirisu baje bambaye ubusa. Erega ingorane n'abapasitori n'abanyamubiri, agusanga mu biro agatanga kubwira ama detail sexual ari intime arenze urugero. Urumva? Ugira gutyo ukasanga yatangiye kugira icyo la théologie du remplacement, la psychologie du remplacement. Uba wuze mpwe mu yera pastori kubera iki yambaye izo mpuzu utacu mwirukana. Erega bamubirukana nabo bagore n'abakobwa nabo nyene ndabasubireko, nabo hari gihe wewe wabaza ari ndaye, sivyo? Kuko umuntu ni munini utamufasha umva ari problem, aja ari ndaye mugabo babihebe vraiment si vyiza. No mwisengero usanga bambaye tumini bambaye masexy. Oya namanda bivuga mugarera ikibazo ncangira wewe umwongere intamiragwaye iragwaye quelque part, ikeneye ko ari wowe uyiha umuti uyisomeze ikire, uciye uyidendura. None wumva turiko tuvahe turiko tuja he? Kubera navuze yuko hari abantu bitwa ngo bashitse abakozi b'Imana bataraba abana b'Imana. Abo bantu buze basambanije abantu sindisire yuko bari abana b'Imana. None tuvuga aho nyene uri kuraraba abakozi bendazi kuzi benshi nta umuntu arinda aravuga amazina, kandi nabo muzina ni na wewe n'abandi bose tuzi twese ubona benshi batagenda basambana. Umviriza vugisha ndahubwira ama statements nk'atatu ari très direct. Dawidi yarasambanye ari umuntu w'Imana. Nivyo muca bitwa n'utwatsi. Sinokwemeza ko shaka umupastori asambanye bisobanurwa yuko ari umukozi w'Imana wa fake. Hari ama circumstances menshi arenzeho uruvugira ngaha anya ashobora gutuma umuntu agwa mu cyacu usambanye kandi ari umupastori. Ubwa kabiri, misi yose umupastori akoze ico caha agikorana n'uwo arongoye bigira inkurikizi nyinshi cyane kandi mbi mu buzima bw'uwo muntu, kubera abayaja mwituye agwaye nk'uko ari kurabivuga. Aho rero nshafashanya nawe ncavuga nti nukuri koko ndifatikanije nawe ushaka dufatira amasegonda 30 y'agacerere twibuka abantu bose basambanijwe no pastor. Nukuri birababaje kandi basigamwe imvune zikomeye cyane ko babitura bagwaye. Statement ya gatatu ndarangije. Abakristo benshi bakorerwa ivyo nabo babaje kurondera. Aronga mvuye nk'umupastori koko bitangura uzi wanje ukambwira ikibazo ufise, bigahera ushaka ko nimba ari umugabo wawe atagukorera neza mu gitanda nawe gitanze ijuru bundi nimba ari umupastori nimba ari umugabo atagukorera neza mu febre ngo ntavyo ashoboye burya bihera utangura kubona je uri kurabibwira ayije no bigukorera. Hanyuma none kubera iki nawe ucubyemira umviza iyo aferi ya pastor twayihejeje. Abantu benshi baza kuturondera aza ngo umurungike ku Mana
mugabo bigahera ashaka ko ari wewe tuvuga nk'ubunye washaka kumviriza umudamu ukamwumviriza ukaca mva biranse vyaka kubera iki je umviriza je ndashobora umviriza oya wowe urakunda kuvuga ibintu mu byo muri brute mugabo ntivyo ngo bigenda gutyo onye koko none mu basambanya gutyo ndatugende washaka kumwumviriza ukamwumviriza oya ukamwumviriza jari ngenje amaza ngakura moso zinkarira twe turumviriza abakobwa abadamu bari viole bazinye byakadiza ari viole mu rugo gushikaho yambara pampers aho urumva wocugeragezwa cyangwa uromanzi ugakura amosozi nkaja muri douche nkikorera nkagira amosozi ngaruka umviriza niwumva ko uwo muntu afite problème zingana gutyo onye wewe utari kumwereka compassion umva abadamu singene bameze utamwereka compassion ikigongwe kumuba hafi akaba atigeze abimenya mu buzima bwiwe bwose acitangura kukwidealiza agaca kutagura kukuhamplacisha umugabo wiwe emotionnellement aho ni mwaje no mu busambanyi akakuyambira karira pasteri nabara none koko hari abantu aza ukugira ngo bivuga akigufasha ko nyene ukuza guteye central ubwo nyene ni bimwe namamvuga wa pastori benshi bakunda igitsina gore umva niyo conclusion umva niyo conclusion no si conclusion nabivuze cameraman urasaba ibibazo bakabagore pastor wowe uvuga ko navuga ivyo kuravuga abagore reka tunzokwemita kandi ugaruke ivyo mvuza ivyo kuravuga yaba umwanya utagiye shatse kuvuga yuko muza muri abagwayi bo mu mutwe namwe muragwaye benshi abapastori benshi baragwaye abagwayi bo mu mutwe zamwemera muri febre uravyumva wowe ugahera ukuri kurashaka ati kuri umuntu yababajwe gutya yakomeretse gutya reka ndamube hafi ukamutelefona bimeze gute ubumerewe gute burya cyo yumva menga jara umuntu yaciye ambwira ati pastor sinabwe wone mu buzima umuntu anyitayeho nkawe burya umugore atabivuga iryo jambo biba biheze aba yamaze gusubiriza mu mutwe mbega ikindi naco kubera ko mukunda gukoresha abasokreteri b'abakobwa kubera ko mudakoresha abahungu ubona atari mwe mwikwegera ibibazo aba pastori bose bafise abasokreteri b'abakobwa kandi beza bamataye mwabantu umwe ibibaje mbwira rero impamvu je nshaka unsigurire nama nibaza iyo question kweki mudakoresha sokreteri b'abahungu ahantu hose kwisi le don d'administration kuko ukoresha umuntu kubera ingabirana afise l'administration n'abagabo n'abahungu ntangabirano bafise niko nakubwira l'administration c'est l'art yo gutondeka ibintu kweza urutonde umugore kubera afise iyo instinct yo kuorganiza ibintu nibo kenshi usanga bafise le don d'administration burya nta mutipe ashaka gupanga gusumvya umukobwa nanje uwo muntu duhuye no mwangaje mugabo mwe n'umugore yafise don d'administration chamwe mwisha mu bibazo kweri no kuri kwimana mwe mwisha mu bibazo mwebwe muronde kubera ki mudarondera basi bwa bukobwa bw'ubu bubi beza bamataye mwese murondera abakobwa bamataye agwaya akaye shumgira ringe na umurengana Jesus Christ aha uwo murengana gutari impande yawe nibikorwa ntubikora neza utabanje kumuha akabizu ka centrale ntibibaho koko umviriza shaka turabantu caheze bro caheze sigurira nanje unyishure nakubwiye hari abatipe b'ababogare ngaho bashoboye gupanga ibintu neza ku murongo cyaye babandi nyene babandi bama mwisengero bakorera imana kubera iki muronde ubukobwa bwiza bw'ubutayu urana babandi nyene bashushe kubera iki mutarondera basi abandi umukecuru umukecuru afise na experience kubera aba yarareza abana aba yakoze mu nta numwe nta mu pastori nta mukozi n'uw'Imana numwe ndabona akoresha secretary w'umugore akuze umugore wa 50 umuhereza logiciel nshasha canke application nshasha mu telefone akamenya n'ingene ayikoresha abahungu ko Yesu nawe je nabonye yagenderwa n'abahungu n'abagabo yarafite n'abagore bamukorera abagore bagenda bakorera ariko bagendana nk'uko umugendana n'abasecretary umwanya arine ingonga mukamara umwanya mu biro muba muri ko mukora iki mu biro muri babiri oya muba muri ko muvugana ibiki nisigura ingere ngoresha ubusoketero rega koko oya
oya nukuri kw'Imana Eglise ni organisation. mwebwe nimwe mwishira Ni urabona organisation bifite structure. Ahubwo iyo uvuga uti mbega iyo biro yawe imeze gute? Mbega umuntu ari hanze biro ni arabona babona he ko muko bitako amafime ko amafime amakosa yose n'amakosa. urumva cyamarido ibirido bingana gutya bitaboneka Urabatse mbega ibiro imeze gute? Urumva mbega bakorera ahantu hamwe canke pastor arahiwe undi arahiwe iyo yakiriye umuntu naho abantu batokumva ivyo koraganira mbega bo babona ibyo bintu vyose babiri important ingene mutegura pastor je menyereye ko abakobwa beza bakoresha mu bubare bakabakoresha ahantu mu kazi baba accueillante none umuntu ari mwiza rero bihinduka ikibazo none gakoko oya namwe murabira ahubwo barabana bajya kumuvumo none bajya niba mutangurira ko bajye imbere yuko muja hanze je muja mwisengero mutangura kuba secretary banyu kubera ni beza tuvuganishwe ugasanga ufise umusekretary mwiza gusumbya n'umugore wawe uyo muntu wumva nikigerageza imbere yawe kandi ubikora ubizi abagore baje tuduhura n'abantu hariho hose oya reka n'udutaye twiza ugasanga umugore wawe afise nk'urudarungana nk'urugwanje rwarakorotse ufise secretary ari kurindiri oya reka nimwe mwishira mu bibazo bantu b'Imana jewe mutwumviriza na pastori reka ikiganiro gihere mugabo nzokwemvita nari mfise ibibazo byinshi ndakubaza uzonyemerera sinakugoye rero reka pastor reka tugereza nateguye ibiganiro ibi question byinshi ntavyo nakubajije ntacu tuzobanda shaka next time uzoze tubiheze hanyuma uzowangurira kinjurira abantu hano kinjuru wari wanguriye ntavyo wambwiye uzowanguriye kinju kubera ndanyotewe cyane ibaze vraiment ndakureke kubera unyotewe hanyuma next time nzovyibuka sivyo hanyuma bantu b'Imana uno munsi twari muri mpwe yera na pastor ngaha Nikiza Jean prophète apôtre Nikiza Jean ndavuga ngo prophète murumva rero yatubwiye ibibazo namubajije mwavyumvise namwe hari byo mwamamwibaza mutari bwaronka inyishu mwayumvise bantu b'Imana reka rero tuzogira suite ivyo nari nateguye byose ntitwabiheze no munsi nukuri ni byinshi rero ikiganiro kiraheze genda kuri hajya kugakengera umusube mugire subscribe mugire commentaire ama commentaire vraiment ndayakeneye hanyuma mugire share mu partage ku bagenzi banyu abagenzi banyu bapartage ku bagenzi babo hanyuma ibintu bigume bigenda neza ndagushimire pastor merci koko twakoranye neza ni bon merci beaucoup rero ndabashimiye ciao ciao